kuntu ari vyiza kandi ari vy'igikundiro ngo abavukana babana nyakubana bimeze nk'amavuta y'igiciro kinini yasutswe ku mutwe wa Aaron agashororoka agahera ku mutwe akamanuka ku bwanwa wakabanuka kugeza ku misozo y'impuzu ziwe nukuvuga ngo amavuta yahereye hejuru aramanuka akagera no ku birenge amavuta ni wabura umukozi w'Imana uri umuvuga butumwa uri umupasiteri uri umuyobozi ufise amavuta azomanuka azoshororoka agere no ku birenge agere no kuri babandi uyoboye agere na kuri babandi utwaye ariko niba udafise amavuta abantu bazoguhunga abantu bazogutinya abantu bazokubona kuri igikoko iyo uvuze uzovugira hejuru guca bugufi ntabyo uzoshobora ubwitonzi ntabwo uzogira kubera iki nta mavuta ari muri wewe uzorabiye wuguruye urugi rutarimo amavuta ruravuga iyo umuntu atagira amavuta ari mu kigeragezo n'induru gusa bampevye babagenzi banje bampevye bene wacu banyibagiye no iyo uvise amavuta uratekereza ujana ibintu bukebuke ugenda pole pole umuntu agufashije ukamenya ko akoreshejwe n'Imana atagufashije nawe ukamenya ko arico gihe uyanagenda babwire ikintu cyose gifise igihe ni wabona umuntu atagufashije kizoba ico gihe uzomwihoze hari kindi gihe Turabaramukije amahoro y'Imana bakunzi ba BAHO TV online muri kumwe na mwene so Olivier Dusabe Imana ihabwe icubahiro tugiriwe ubuntu bwo gusangira ijambo ry'Imana kandi kuri no channel yacu Imana yashize kugira ngo turukire ko turonka amajambo y'Imana yo kurutsa imitima nagomba ndakwibutse gusonda kuri subscribe ushonde hariya kuri partage usangize n'abandi usangire n'abandi ijambo ry'Imana nimba waronse ibyiza si byiza kuvyigungana nimba hari commentaire wotanga uyiduhe ari byo twakosora bitubwire ibitameze neza utubwire nimba kudutera intege udutera intege Imana iguha umugisha rero tugiye gusangira ijambo ry'Imana tumaze iminsi ko turaganira ijambo rivuga ku mavuta nariko ndababwira ku mavuta agaciro kayo ukundi biti byisobanukiye bikamenya ico byabereyo bikamenya akamaro kavyo bikamenya uburyohe bifise bikamenya impamvu biri kwisi ari gihe abantu babaho ariko ntibamenye impamvu baraje kwisi nagenda kubwire ngo kwisi tuhari turi ingenzi tiko turagenda dukwiye gukora icatumye tubaho dukwiye gukora impamvu twaraje kwisi si twebwe ba mbere kandi si twebwe ba nyuma Iwacu Imana kirabandanya igihe twashingiwe giheze tuzogenda ukwiye rero gukora neza amavuta ukayakoresha neza kuko nagenda kubwire amavuta yadakoreshejwe neza arononekara cyakoresheje umva nta mumaragira hari nabandi bantu bafise ibintu muri bo bafise impano muri bafise ingabire z'Imana muri bo ariko kuzikoresha kugira ngo bishobore gufasha abandi Imana yaraguhaye ubwenge Imana yaraguhaye uburyo butange bukoreshe mu mirimo y'Imana itandukanye ibi turiko turakora bitwara uburyo bitwara amafaranga ariko urafise uburyo ushobora ati je ntangabire mfise nta mavuta mfise gukora nzisengera mu nzu y'Imana gusa tanga ubwo buryo bwawe tanga ayo mafaranga yawe wubake umurimo w'Imana fasha abavuga butumwa fasha baririmbyi fasha abantu batandukanye mu murimo w'Imana kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere rero ndiko turababwira ku mavuta agaciro kayo Haleluya amavuta byanga byakunda kugira ngo ube umukozi w'Imana mwiza kugira ngo ube umuntu w'Imana mwiza abushitse ukeneye amavuta narangirije kuri ikintu ko nababwira ngo impamvu ingo nyinshi zifise ibibazo nta mavuta barumye bari mechanique kandi barakiye ko automatique icuma kitagira amavuta ni ngorane iyo cuma kidafise amavuta gitera induru gitera urwamo ukazobona umuntu azana ibibazo yamazana intambara muri societe mu gikogwa mu rushengero muri kohale mu migwi itandukanye yo gukora Imana uwo muntu niwe yamazana ibibazo zovuga ngo uyu muntu abuza amavuta Haleluya nimba ucitaye kanu gatoya
tangura kwidoga no kwidodomba ubuza amavuta ibirasaba ko ubwira Imana ikasubira kukagucuncuburira ko amavuta. Bibiliya iravuga ngo wewe kuntu ari vyiza kandi ari vy'igikundiro ngo abavukana babana nyakubana bimeze nk'amavuta y'igiciro kinini yasutswe ku mutwe wa Aaron agashororoka agahera ku mutwe akamanuka ku bwanwa wakabanuka kugeza ku misozo y'impuzu ziwe. Ni ukuvuga ngo amavuta yahereye hejuru aramanuka akagera no ku birenge. Amavuta ni waba uri umukozi w'Imana, uri umuvugabutumwa, uri umupasiteri, uri umuyobozi, ufise amavuta azomanuka azoshororoka agere no ku birenge, agere no kuri babandi uyoboye, agere na kuri babandi utwaye. Ariko niba udafise amavuta abantu bazoguhunga, abantu bazogutinya, abantu bazokubona kuri igikoko. Iyo uvuze uzovugira hejuru, guca bugufi ntabyo uzoshobora, ubwitonzi ntabwo uzogira. Kubera iki? Nta mavuta ari muri wewe. Uzorabiye wuguruye urugi rutarimo amavuta ruravuga. Iyo umuntu atagira amavuta ari mu kigeragezo ni induru gusa. Bampevye, bagenzi banje bampevye, bene wacu banyibagiye. No, iyo uvise amavuta uratekereza, ujana ibintu bukebuke, ugenda pole pole. Umuntu agufashije ukamenya ko akoreshejwe n'Imana, atagufashije nawe ukamenya ko ari cyo gihe. Uyanagena babwire ikintu cyose gifise igihe. Niba wabona umuntu atagufashije kizoba cyo gihe uzomwihoze, hari ikindi gihe. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo igihe Samweli yarobanura Dawidi ngo bazanye abasore bene wabo barebare bize bafise ibigango bafise ijunja kugira ngo abari basiga amavuta, nibo bazanye, nibo Isayi yazanye. Ariko Imana iranka iramubwira ngo reka kureba nkuko abantu bareba, kuko je atereko ndaba niyo system yo kuraba kubiboneka narayivuyemwo. Imana yayeruka kera kuri Sauli iri murabi ngo numusore muremure mu bigango ariko akora nabi, akora umwanya muto, akora nabi, iva muri system. Ngo sizo akora mubiboneka nzora ndaba ibiciye bugufi. Ngo iramubwira ngo no murabo nta mwama arimo, ahubwo rondeza murabo hari undi muntu. Samweli aravuga ngo nta wundi mwana ufise, avuga ngo ya nta wundi mfise uretse agahungu gatoya kari kuragira intama kari mu bwungere. Aramubwira ngo genda mukazana kuko tutari buje tutari bunywe katarazi. Kari karasizwe amavuta kuva kera, kari karabanwe kuva kera. Bagiye ngo bamuzanye, Imana ibwira Samweli ngo wa wundi nuyo. Aca amurambika kibiganza amusiga amavuta ngo kuva uyo munsi imwe mu y'Imana akitangura kuza kuri Dawidi, ngo imwe mu y'igikange ikija kuri Sauli. Imugishingo rero iyo udafise amavuta ugira imwe mu y'igikange, ugira imwe mu y'ubugararije, ugira imwe mu yo gukora nabi. Ariko ufise amavuta ugira imwe mu y'Imana. Ico gihe ngo Dawidi ngo yaciye aronka ingabire yo gucuranga neza, wagahora acuranga. Ngo iyo mwe mu y'igikange ifashe Sauli baca bahamagara Dawidi ngo agatangura gucuranga, agatangura kuvuza inanga, babazimu bagahunga. Imana iguha amavuta ukoresha muri iki gihe. Abantu barayakeneye, abantu barimo impemu z'ibikange, barimo impemu z'ibikange bakeneye amavuta, bakeneye umuntu ari ingabire y'Imana, bakeneye umuntu amavuta y'Imana kugira ngo utangure gucuraranga abadayimoni bahunge, abazimu bahunge, abarozi bahunge, abadayimoni bave mu bantu. Ngo Dawidi kuva ico gihe acatangwa kuba amavuta y'Imana. Sauli ngo maze kwibona ko Dawidi ari amavuta y'Imana aranka ko asubira i Bethlehem, avuga ngo guma, aca mugumizaho kuko igihe cyose agize ikibazo yiyambaza yahamagara umunyamavuta bagiye kumuhamagara. Haleluya. Twasomye amajambo hariya muri Samweli mu bacamanza ntitwagura tuyasubiramwo, aho twabonye ibiti byasongikiye amavuta yabo. Usomye yaje ku murongo wa 13 bavuga ngo umuzabibu uravyishura uti mbega aho noheba vino yanje inezereza Imana n'abantu ngo nje kwirirwa ndahungabana hejuru y'ibiti. Ijambo cyako kubwira niki? Amavuta niyo uzotuma unezereza Imana. Ni wanezereza Imana uzoca unezereza abantu. Niki cyatumye Yohana agira igikundi ngo uyo mwana ngo yashishikaye gukura no gushimwa n'Imana n'abantu, ngo ajyanwa mu bugaragwa, ngo aho yajyanye kugaburirirwa igihe kugeza umunsi yerekeye ko Abisirayeli amavuta yarayafise ariko yarindiriye igihe kiragera. Haleluya. Yarindiriye igihe kiragera, arindirirwa mu bugaragwa ngo agaburirwa mu butayu
amara igihe kirekire nawe amavuta yawe ariko arongerezwa mu butayu, ariko arongerezwa mu bigeragezo, ariko arongerezwa mu ntambara uri kuracamwe, ariko arongerezwa mu bukene uri kuracamwe, ariko arongerezwa mu kurara ubusa uri kurara ubusa. Ari umunsi umwe abantu bazogukenera, abantu bazoguhamagara, abantu bazogushakisha. Reka kushaka kwemeza abantu ngo abantu ngo kwemere, ngo abantu ngo bigende gute, ngo impano zangwa ntabwo bazibona, ngo abapasiteri bagenza ntibazibona, ngo umushumba cyangwa ngo umupasiteri mukuru ntabwo no, naho yogibona naco yokora igihe kitaragera. Rindira igihe cyawe Imana igukoresha, rindira umwanya wawe Imana igukoresha, bakagusaba mu mavuta y'Imana. Imana ari kugirire neza. Niri jambo nshuti mukundwa ryo kuba mu mavuta y'Imana. Abantu barumye, abantu baratete, abantu imitima yabo irakomantaye kuba kubura amavuta y'Imana. Rero ndagusengera isengesho muri aka kanya cyangwa kuri no saa aho uherereye, kugira ngo usubire kugira itoto kandi usubire kuvyuka muri ya masengesho, usubire kuvyuka kandi muri wa mwanya saa 9 y'ijoro usubire kuvyuka, wahora uvyuka, wahora wiyiriza ubusa ugasenga, ariko uyu munsi vyagiye bihera muri wewe. Amavuta nayo ashikara gukoroka, ashikara guhera. Uko wegera Imana cyane, uko usenga cyane, niko n'amavuta ashishikara kwiyongera. Rero Imana ikugirire neza, Imana iguhezagire, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe isha umutima wawe wipfuza. Amen. Kandi gusengere wewe wipfuza amavuta mu buryo bwose, wipfuza kwemerwa n'Imana, wipfuza kwemerwa n'abantu, kugira ngo ayo mavuta acuncubuka hereye ku mutwe agere ku birenge byawe. Mana mu izina rya Yesu ndasengeye uyu muntu numugirire neza, numuhezage, numuhaye amavuta aho yaheze, usubire kuzuza kandi amacupa yiwe, wuzuza amavuta igihe kikiriho, umwanya ukiri wo kuzuza amavuta, umugirire neza muri byose mu izina rya Yesu. Amen.